kandi nibwo yari yarahaye intumbero mw'iki gihe iriko biramumvuruga nabutse icyo afata bicareka. Mana ndagusengeye kugira ngo uyu mugozi umusubize inyuma ndawucagagura mu izina rya Yesu. Kubana n'Imana nkagendana n'Imana nkakoreshwa n'Imana nkavugana n'Imana ngumva Imana iri kumwe nanjye ngumva ari igitangaza gisumba ibyo mubona mbere ngumva ari igitangaza gisumba ibinini muri komurakora kandi ndumva ko Imana yo mu ijuru fatiye ku masengesho ngiye gusenga ndumva Imana yo mu ijuru ibasha kunkorera kugira ngo ngendane n'Imana ku rundi rugero rukomeye. Kugendana n'Imana hari ikintu mutazi ko kugendana n'Imana. Ninagendana n'Imana menya ibintu wowe utaramenya. Ninagendana n'Imana Imana itegura imitego abasi bateze wowe utanabizi. Ninagendana n'Imana nzuzura ubwiza bw'Imana. Ninazoronka ubushobozi bwo gutegeka ibintu byose bikaza. Ninagendana n'Imana nzoba ni petit frère wa Yesu. Ninagendana n'Imana nzoja no mu bubiko bw'Imana no mu bubiko bw'Imana. Bibiliya yereka ingene ndafashe Bibiliya yereka ingene Pawulo yibereye hano kubera yari mu bubiko bw'Imana akagendana n'Imana. Bibiliya ngo aduga mu ijuru rya kangahe rya gatatu abwirwa ibyo abona iby'amaso y'abana b'abantu batarabona yumva iby'amatwi abana b'abantu batarumva. Agiriye avuga atatu aragenda agira urusaku Imana ibereka ibyo abandi bose batarabona. Ndakwifuza kuduga ukagera ku ijuru rya gatatu. Kugendana n'Imana ubu ndiko ndasenga Imana ndakeneye ayandi mavuta yo hejuru. Ndakeneye ayandi mavuta yo hejuru. Ndakeneye ayandi mavuta yo kumenagura imigambi n'imigabo y'abadayimoni ku rwego rukomeye. Yo gusambura inama zose za Satani ku rwego rwo hejuru. Ndabomba igitangaza kandi igitangaza ngomba kwakira kizokuzanira ibyiza ku buzima bwawe. Nicyo gitangaza. Ndabomba uyu mugoroba ubwo tugiye kwakira igitangaza cyo kuronka reka ndakubwira nutarondera igitangaza cyo kubana n'Imana ku rugero rukomeye cyane niwaronka amafaranga menshi azokugurisha, niwaronka icyubahiro kizokugurisha, niwaronka ibintu byinshi bizotuma n'Imana itaribuka. Hari abantu bafise amafaranga nk'uko babyifuza tutazosubira kubabona kandi Imana izoyatanga. Birasaba ko wegera Imana kugeza amafaranga uyabona ko ari ubusa ariko ubwiza bw'Imana ukabona ko ari iby'agaciro ku muntu. Birasabwa ko wegera Imana. Birasabwa ko Imana ikora ibitangaza. Pawulo avuga ngo ibyahora ari imbere y'ibihugu byose nabihinduye nk'ishano ku bwa Kristo. Yari mu gitangaza cyo kuba mu mavuta y'Imana. Yari mu gitangaza cyo kuba mu mavuta y'Imana. Yesu adufashe cyane. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Umva rero ubuhanuzi ndavuga mu ndabona abantu David Imana yo mu ijuru ndafise umugambi Imana izishaka gukorana nawe, ariko kandi mbona ari ibintu bigukwega byo mu muryango cyane. Hari ibintu bikorera gukwega mu muryango biguma bigukwega. Sinzi nimba no muri iyi minsi uheruka kubona ibintu byo mu muryango bikorera gukwega. Ibyo bintu by'umuryango bigomba kuzana intambamyi ku buzima bwawe. Ariko fatiye ku masengesho, fatiye no ku rugero rumwe, ndabona kumenga hari ingazi wagomba kuduga no mu migambi ugira hari ingazi ugomba kuduga. Mugo mbona hariho karanga yo mu muryango, hari ibintu byo mu muryango biguma bigukurura kandi bikaca guteza
bikanezeza bigahagarika n'ivyizigiro vyawe. Umaze iminsi uriko urazazanirwa uvuga ngo ni Imana yavuze ko canke yampamagaye canke ni Imana ndiko ndakurikira ko mbona n'ivyo nabona bisa n'ibigomba gupfa. Sa nivyo umaze iminsi uri kuriyumvira, nivyo umaze iminsi uri kuriyumvira, ariko ndagomba ndakubwira Imana irafise umugambi ku buzima bwawe, kandi ukuri ivyo vyiyumviro ushikame urondere mu nyonga z'umwami Imana, kandi uhangane n'impemu mbi igukwega yo mu muryango. Bwana usengere, Bwana usengere. Mana yo mw'ijuru, hari ubushobozi wampaye bwatumye yiga amashuri arayarangiza kandi yarayahevye. Tugusengera Imana hamwe n'ijambo ry'ivyizigiro abandanya ishuri ararangiza aronka diplome. Inyuma y'aho akazi yarasendereye ahantu hagoye cane. None yaba amaproje mbona biri asa n'ayamutesha akavuyo, kandi niyo mbona yaziga mu buzima, kandi nibwo yari yarahaye intumbero mw'iki gihe iriko biramuvuruga nabuze ico afata n'icareka. Mana ndamusengere kugira ngo uyu mugozi umusubize inyuma, ndawucagagura mw'izina reka abe mu mahirwe agira kabiri. Mana ndagomba amahirwe ya kabiri ari mu buzima bushaka. Ndahagarika indoto mbi mw'izina rya Yesu. Ndaneteraniza iyi ndoto y'uyu muzimu bakatarabasiketo. Ndasambura uyu muzimu wo mu batuye uza kumusubiza inyuma. Onoto Jésus-Christ. Niteze igitangaza ku buzima bwiwe. Ndahindura amateka y'ubuzima, ndarema ibitariho bibeho. Mana ndasenze Imana, hindura amateka uhereza. Ndasabye ubwiza bw'Imana bubane nawe. Mana ndahamagaye Imana itananirwa kugira ngo uhindure amateka uhereza, ukora ibitangaza uhereza umwana. Nditeze inkari uyu mwaka mubere umwaka wo kwakira ibitangaza, umuhuze n'ivyatari bwahure navyo kandi bivuye ku Mana rurema. Cecekesheje imigambi ya Shetani, ariko mpaye kazi ijuru kugira ngo rimukoreko mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru irahari. Imana yamutabaye cyane, Imana yamutabaye kandi Imana yamutabaye. Amen. Mwenye Satani yariko arafuta n'intumbero wari ufise y'ukubaka ibijanye n'urugo rwawe, yariko arahindura ivyiyumviro uriko urazazanirwa, ariko ndakubwiza ukuri, va mu kuzazanirwa kuko mw'ijuru hari Imana. Va mu kuzazanirwa. Haleluya. Naribuze ngo va mu, ariko hari abantu bari hano. Haleluya. Urashobora gutera haleluya. Imana yo mw'ijuru igiriye neza urugo rwawe. Hari umuntu yabagendako kandi n'ubu mbonye hariho inama z'uwo muntu ariko ararondera ashakisha kubatega imitego, ariko ijwi rirambariye ngo kubw'ubushobozi bw'amasengesho no kwitanga kwayo mu bikorwa by'Imana, ibintu byose ariko arakora mbonye aduza ahantu no mu musozi ariko aravugana n'uwundi muntu kugira ngo ashobore kubagira neza nabi biciye mu nkemu z'amangetengete, kandi asa n'uwababoshe ku buryo ubuzima bwanyu busa n'uburi mu biganza byiwe. Ariko numvise ijwi rimbwira ngo kubwo kwitanga kwayo ico cyabaye ikimaze cy'impongano cyo guproteje ubuzima bwayo. Kandi numvise ko iyo atari kwitanga kwayo
ukwitanga kwa kwitambitse mu bikorwa, kwitambitse biba ikimaze. Kandi iyi saha nyene ibyari nk'urupfu yari kararondera bikuweho mu izina rya Yesu. Kandi Imana igiye gushyiraho ubundi buzima butandukanye n'ubwo mwari mufise, ubuzima bwo gusuhuza umutima no gukengerwa mu rugero ruteye ubwoba. Numvise Imana ihinduye, hari ikintu Imana igiye gukora. iguhagurukirize ugufata amaboko, iguhagurukize abagutahura, iguhagurukize Imana nkorera, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka. Mu gihe cyo gutaragwa wamubona ingorane, mu gihe cyo kuranirwa ubona ibyago n'amagorwa n'amarushwa. Hari Imana ya repentance yakihindura amateka y'ubuzima bwawe. Mana ndasengeye umuryango mwana, bamana umubabaro no gusuhuza umutima, ariko bubatswe n'ijambo bakiriye, bubatswe n'ijambo bamenye, barafise ibyizigiro. Nk'uko ijambo ryawe riri hariya muri Yobu ngo haracyari ibyizigiro, ngo naho igiti cyotemwa ngo kizokongera kibe kizima, kubera abakiriya baracyafise ibyizigiro. Imana yayindi ukuboko kwayo kutapfuye ngo kunaniwe no gukora, yayindi amatwi yayo atapfuye ngo ananiwe no kumva. Reka wumve aya masengesho ucuhindura amateka ku buzima bwawe. Tugukomera amashyi mu izina rya Yesu. Muzopfa mumaze atana muzopfa mushitse. Imana irahari cyangwa ntayihari? Imana irahishura cyangwa ntayishura? Haha, numvise nciye nshavura, subira mushike hano ngo muze hano, numva nciye nshavura. Icyo bagomba gukora nanjye ngomba ndagipinge. Reka tuvuguruze icyo bagomba gukora. Rero nimuze ku gicaniro cya repentance, nimuze ku gicaniro. Ibyo bagomba gukora natwe nk'abakozi, ariko duhanure cyane tureke. Icara fukama uraba hari igishengero. Imana irabishura cyangwa irabona cyangwa ntayihari? Ngo bagomba bakore ikintu, reka Imana nayikora ikintu. Nimba Imana yaraduhamagaye, reka tuvuguruze imigambi n'imigabo y'abatayikora. Nimba Imana yaraduhamagaye, reka bimenyekane ko muri repentance hariho Imana ivuguruza imigambi n'imigabo y'abana baba. Reka tuvuguruze, bagomba bakora ibya nyuma, reka Imana nayo ikikora cyane. Imana yampamagariye se w'umwami wacu Yesu, Alpha na Omega, uvuganye nanjye umbwira yuko bagerageje kumushikira bakamubwira imbona nkubone ko bagomba gukora ikintu kizotuma apfa asuhuje umutima agapfana akabona. Mana, nimba ari wowe wahamagaye Pastor Joseph ukampa bya bindi byose nk'uko wabika mu bushobozi bw'Imana nkore, aba bana mbereye kuri uyu hamwe n'nyina yamushikiriye, reka hure n'Imana yampamagara. Iyi nama yavuze ko agiye gukora kanyuma. Mana nkorera, Mana y'amasezerano, Mana yahamagaye Pastor Joseph, Mana yasizeho repentance, Imana yo mu ijuru, Imana itabugire bigenze, reka ihure n'igicaniro cya repentance, reka ihure inama zose akora yazivuguruje, agahinda yabateguriye reka kamugarukeko.
y'ukuri uko bananiranye reka n'uyu mwanya ndabasize ko kirazira ndabasize ko uburinzi ndabasize ko ubudahangarwa ndabasize ko protection reka bonyene badakijijwe abari bazotana agahinda niba bitari uko azakizwe avukamo imbere yabo avuga ngo ndamenye neza yuko Imana musenga itavogerwa amaraso ya Yesu abaproteje amaraso ya Yesu abaproteje ubushobozi n'ububasha bubarinde imbaraga z'Imana n'amahoro y'Imana bazunguruke uhereye isaha ndabasize ko ubushobozi ndabambitsemo ukuramba ukuroranirwa ndabahaye ubushobozi bwo gutera imbere ubushobozi bw'amafaranga ubushobozi abana babo ndabaproteje bagaritse urupfu bagaritse indwara bagaritse uburinde bagaritse agahinda uhereye isaha imivumo n'imikoshi basize mu biganza byabo ndayivuguruje mu izina rya Yesu uhereye isaha reka ugaragara n'Imana mu izina rya Yesu turavuguruje ibyo bakoze kandi marayika wo mw'ijuru agiye kwama agendana nawe iri sengesho rirungitse marayika ku buzima bwabo kandi rirahindura imigambi y'ibyo bakoze ndavuguruje abawabyumva batera haleluya reka ndabasabe tubandanye profesayi izohishura ibyakuje kandi byinshi bizomenyekana ubugira kabiri hari n'ibintu Imana itazohishura uko Imana izompa kumpatura kw'amajambo ayo majambo azobe mu buzima bushasha kandi atari azorema ubuzima bushasha kandi mu buryo bukomeye cyane reka nohe kaze mukozi w'Imana abaramutse